Yes, abakunzi b'Isanamu TV online turabaha ikaze muri exclusive interview one on one na Chief Executive Officer wa company bita Tuguma Dori. Hey, Boss, how are you? I'm fantastic. Good to know. Ndashima kabisa. It's a pleasure to meet kuba twicaranye ngo tuyage ibintu bitandukanye. By the way, ikaze mu Burundi. Murakoze cyane. Nanje ni it's a great pleasure ndabakurikira cyane kuri YouTube ahubwo anyine. Nabonye n'aba boss ni sawa. Okay. Ni sawa kabisa turashima. Izina rya Tuguma Dori ryaje gute? Izina rya Tuguma Dori ni ikintu natanguye kera yitwa Tuguma gusa. Tuguma nayitanguye muri 2010 natanguye imipira ya mbere. Hama ndabihagarika kubera nyine uburyo niko ndaheza amashure hama ndasubira ndabitangura mvuye ino muri 2019. Okay. Yeah. Hama izina ryo umva Tuguma ni naravye ingene igihugu caciye mu bintu byinshi. Hama ndaraba abarundi nyine tumeze turafise akazi imyansi sivyo. Kandi ikintu cyose duciyemo ndabona yuko turashaka guca tukendera hamwe tukasubira tugatanga ibyo duteza kugira. Hama rero ncafata urumva ingene naciye iryo zina nuko nashaka yuko Burundi biboneka mu mahanga biboneka neza apana bide byo muri Google ugashira mu Burundi ugasanga amafoto y'abantu nyene amafoto mabi. Hama cavuga nti kandi ni jambo mu oncle yanje yaguma avuga nkiri muto aturamukije yaguma avuga Tuguma bavyumva kandi aziko abandi benshi baba bavyumva ngo Tuguma. Hama cyanavuga reka mfata iryo zina kwa numva fise connection n'iryo jambo. Personnellement kubera mu oncle wanje abivuga mu kwabo ingene nabona igihugu ingene abanyagihugu bameze. Turafise ico kintu ca resilience kandi tukaba dufise ukuntu dukunda igihugu. Chavuga reka marque yanje ndayite Tuguma hama Dori nyene ko ari original urabona tous les jours umwanya wose umva wambaye ikintu ca Tuguma cyunguri fresh ucunguri original kandi uko berekana ibyiza by'igihugu. Okay. Ni kihe kintu cya inspire by the way? Inspiration yavuye ngarutse numva na twavuye no muri 94 nkiri mwana nkiri mupeti. Hama uba sinagarutse byamfashe gushika muri 2018 ngira ngaruke. Ngarutse rero sinzi ingene no bisigura ni kwa kundi uvuye iwanyu mugabo iwanyu nahaguma ku mutima sivyo muhira ni muhira. Numva ngarutse sinzi ikintu cyawe nka connection yabaye cyane n'umuntu sinahavuye. Hama bien sûr umuntu amaze imyaka atazi ni mashaka kugenda ntakantu kaga souvenir nk'agapira basi kanditse ku Burundi ikintu cerekeye Burundi narazungurutse ville yose ndabura. Sinzi ukuntu naguye kuri boutique ya Dacia niyo nabonye umupira wanditse ko Bujumbura ndawugura nagura impira 2. Hama ntashinja n'ubumengo sindi satisfait n'ubumengo hari ikintu kibuze. Cyane natwe tuva hanze turaba muri diaspora akenshi turadusha tutwaye ikintu cyo muhira tukagitahana sivyo. Ikintu kwa nayo maze kugira iby'ama t-shirt cyamvuga reka ndabisubiremo ndabe ko byokunda. Umva inspiration yavuye no kubona igihugu encore une fois. Before wahora ugira ibintu by'ama t-shirt yameze gute? Muri 2010 nagira yari carte juste d'Afrique yanditse ko Heart of Africa. Okay. Nayigize kwa kundi hari réunion y'aba diaspora hajya muri Etats-Unis. Kwanza ngibazo n'umwa haje Big Fizzo nawe yaraje ndamu umupira akiri 5 years. Hama ndayigurisha kuri yo réunion nyine. Bihereraho kwa nta buryo nari mfise nari umunyeshuri ndabiheba. Hama ngarutse niho byaciye bisubira biragaruka rero. Okay. Ku bantu bagukurikirana kuri social media but izina ryawe nirizwi cyane abantu bazi Tuguma Dori Tuguma. What's your real name? Nigene. Officiel. Really? Oh my god. Very good. Okay. Ni Medi Habimana. Medi Habimana. Okay. Muzo so kurisubira mangabo.
Ayego. Classified information. Okay, ku bantu bakurikirana ibintu bya fashion usanzwe uha abarundi baba mu mahanga cyangwa baba mu gihugu ugerageje kuraba quality and the style harabiyumvira ati harimo ikintu cya fashion kirimo abakiyumvira your creativity bahe example. Creativity yanje. Yeah. Bivanye. Bon, je navuga iyo hageze ibintu byo gukrea amadesign akenshi hari ikintu kinyanspira, hari ikintu mbona nkaca ndaba n'ibintu nkunda muri fashion. Je ndi umuntu nkunda ibintu bya quality cyane kandi byerekeye ama-t-shirt. Je ndikunda ama-t-shirt, ibyo kwambara imipira, ama-chemise n'amabuton si kenshi kasi ngiye mu maferi nyene. Mugabo du côté ya creativity y'ama design akenshi ni ikintu kinyanspira nka Burundi Forever niyo ya mbere nagize. Muga nayitanguye juste hagiye filme ya Wakanda itangwe, sibyo? Bakavuga Wakanda Forever, ncavuga ko ngenda kuvuga Burundi Forever, sibyo? Hama akenshi biva n'umwanya ndimo, biva n'ikintu mbonye, par exemple kiraca ku marezo sociaux kikanyanspira. Mugabo ibintu byose ngira nshaka guconnecta sur le Burundi. To them kugira ngo Burundi be on the map naho nyene, kandi ni uko ndabona ama design yanje se navuga gute, shaka yuko umuntu atobaza Burundi yobaza ikibazo cerekeye umupira wambaye, sibyo? Yeah. It's just maybe a conversation piece. Yeah. You create the design by yourself? Some do. Hari zimwe ngira je nyene, hari n'izindi nkoresha abartiste baba jeune b'abarundi bintu kugira nabo bamenyekane. Zimaze kugira ni zahe? Ziwanje. Bo ijya Burundi Forever. Okay. Nagize yindiriye iyo turine ibijyari ibintu by'iblag muba byaciye biba kuri réseaux sociaux biciye umupira. Trending, yeah. Yindiriye la majorité ujura ubonye kuri ntuze ijya y'idrapo. Yeah. Ijya drapo y'u Burundi. Hari n'izindi ziriko zirasohoka zijyanditse ku muziki ndundi. Donc ma vibe. Turatesa ariko hagenda zibagira nanje. Burundi excellence. Yeah. Burundi iwacu Burundi. Iwacu Burundi yari ya Oleg. Okay, Oleg Dave. Okay. Kenshi rero mu kugira design cyane gutanga order bakugirira design z'ama logo ama logo ya ushaka uba inspired niki. Bon, akenshi nkuko nabivuze kwenda ubundi ko nabaye connected n'u Burundi, akenshi ubundi ndashira muri akahise ku Burundi kwenda bimenye neza kuko navuye nkiri mutoya nda histoire ifo konsura kuyiga neza kugira ngo ndabimenye byose kuko nta ko munogira umupira cerekeye ibintu byerekeye Burundi simene no kubyeexplica umuntu ambajije ati iyo design siguriki iyo logo siguriki. Donc akenshi biva kuri nkuko nabivuze ku mwanya mbonye ikintu kije kuri réseaux sociaux cerekeye Burundi ko yandi ma page haca ngira vision mu mutwe haca nsaba aba artiste bakabingirira. Okay, congratulations by the way. Thank you. And kuba mu wicaye aho buri ukabona umuntu yambaye Burundi Forever, Burundian King, Burundian Queen, ni kiye kintu kiza muri mind yawe wiyumva gute like? Ndanezerwa cyane. Sinezerwa kubera baguze umupira wanje, nezerwa yuko haje undi muntu ariko arekana Burundi akaba wambaye. Okay. Kuko je ndaho biranezereza kandi ndabashimira cyane rwose. Mugabo objectif yanje nuko abantu bamenya igihugu cy'u Burundi bakaramana image iri different. Okay. Kuko twakuriye hanze akenshi usanga n'u Burundi nta nubwo bazi bakakivuga nabi bakavuga ni hehe muvuga iki ndimi mugiki ibintu culture ni gute umva amadesign menshi ari base kuri ibyo bintu. Okay. And now our products mufise na ama products nyabaki? Ubu dufise pour le moment dufise ama t-shirt, dufise ama hoodie, dufise ama casquettes, twazanyemo n'ama fume ari ngaha n'ama chapeau nayo nyine ariho. Mu minsi iza tuza dufise n'ama jogging ngo usigire set yose. Ugiye muri sport ushaka
nyine ushaka kuba fly ushaka kuba dori ugiye hanze ku kabare cyane ari hose bizoba biriho tuko turajita n'abandi ba artiste kugira indi objective bise nuko aba artiste cyane cyane b'abajene barimo bagira ama design meza nabo tubamenyeshe kuba dushire ama logo yabo cyangwa design yo ku mipira amazina yabo ariko sinja kuvuga ngo ni bya tuguma no amuga nshabwenda bafashe nabo nyine bamenyekane peut-être hari umuntu wo hanze abibonye akabagira nkaga commande kugira ngo bamucapire ikintu donc nabyo nyine birimo hari abarundi bari mu mahanga but they are not proud n'igihugu cyabo cyangwa kuvuga ati turabarundi aba barundi nk'abo babwira iki jene babwira bati bafata umwanya mbere yuko bavuga ngo sindi umurundi n'ibyo bafata umwanya bishobotse baze kuharaba kubera cyane cyane twebwe nka jene nkiri muto hari n'abandi bavukiye hariya bibaza ku bintu ababyeyi bababwiye kandi akenshi ababyeyi niko baba baciye mu bintu bibi donc image yabo ya nyuma ni ibintu mva umuntu bari we wese ntiyovuga ngo ushaka kuja kuharaba sishobora kuvuga ngo ntihajya ni iwacu mugabo bakagerageza bakaza kuharaba bidashobotse naho egera nka twebwe ca kuri tuguma tubaze Burundi bubona gute hari n'abandi nabo birafata umwanya ntushobora guforce umuntu kuvuga ngo tuza kuvuga kuri Burundi ntushobora kumuforce ibyo birafata umwanya kugira ngo umuntu bimujemo kwa okay ndashaka kumbwire your favorite logo my favorite logo yeah cyane kibazo cyiza cyane for example haje nk'umuzungu akakubwira ati ndashaka uncagurira your favorite logo nambare niko ikateza ku muzungu ko ikateza ku muzungu kubera abarundi tubashire ku ruhande kuko twese turabona turi n'amahanga kwa muzungu okay my favorite logo I would have to say novuga yuko nogira ijambo Burundi forever kwa Burundi buri ku mutima kabisa novuga Burundi forever is one of my favorite kuko nafise connection nayo connection ikomeye cyane kuko aho ngiye hose ni Burundi okay what's your dream now uriko wiyumvira iki about Tuguma Dori Boutique Tuguma Dori Boutique ndafise dream yanje nini cyane bon cyambere nuko imenyekana ngahanyu muri ville Bujumbura ko nabonye ngishikino abantu benshi ntibari bazi ko mfise boutique ubunye sanamu nini ngo mbibereke iti Tuguma Dori Boutique ngaha cyambere nuko abantu bayimenya hama icakabiri nuko ntangura kugira gutanga ama opportunity kugira ngo abantu baje baronka akazi bivuye ku bintu dukora ngaha ari umuntu afise ibintu byo kwimprima ama t-shirt akaronka business ivuye ngaha ari umujene ashaka gutangira graphic design akaba ashaka kuvyiga neza akagira ama design ya Tuguma Dori karibu kabisa hama ikindi naco j'espère bishitse neza nkugurura nandi ma boutique nko mu Gitega Ingozi n'andi hantu we wish you all the best thank you so much appreciate it hariho n'ibindi mugabo ibindi nyine muzoja murabibona under carpet classified what's your slogan muri Tuguma Dori mufise your slogan nyine mubona ngaha strength in unity okay kuba tumva ikirundi donc ni inguvu unitake like ubumwe ibiki inguvu mu bumwe donc dukoranye twese birashoboka twaguma nyine duteza igihugu imbere Burundi and map ikaba nyine iriko ku batagukurikirana kuri social media bashobora kuronka kuri account yitwa Tuguma Dori byose bifatanyije donc Tuguma Dori Dori hama boutique nayo ni Tuguma Dori Boutique ubishize muri Instagram cubitora no kuri Facebook turiko mudukurikire hama nzo muradura ibintu turiko turabasohorera so far mufise wa brand ambassador bangahe right now ubu dufise brand ambassador umwe ngaha mu Burundi akaba ari Alvin Smith la vache originale
kwa twakoranye kuva kera niwe ari ambassadeur wa Tuguma Dori pour le moment. Before that imbere yo kumucagura nikiye kintu wahisemo mu kurangiza ikiganiro cyacu? Ni igiki nagize iki wahisemo kuri go nikiye ico nabonye muri Alvin nge nakora hano. Okay, si ndenda kurenza nge nakora na personality yiwe na nyine na imilite ingene yerekana ko atari wawe ndi musanishira ngaha hejuru. Yeah, urafise plan yo kongera abandi? Ego cyane gose. Okay, biri mu nzira. Ndagushimire cyane boss. Namwe ndabashimire cyane, big up sana kuri Sanamu Media. Yeah, n'abantu bakurikira tribe yanje mu bakurikire kuri YouTube. Yeah, mugira subscribe siko bavuga. Subscribe, like, comment. Okay, reka ndagushimire wafashe kanya go kuraba ikiganiro cyacu. Genda kubwira ati ni until next time, Jenitswe Jibril. Bye bye.